Itangazo kumenyesha makuru bijanye n'ubugizi bwa nabi bwibonekeje ku magenekerezo ya 19 na 20 Nyakanga umwaka wa 2021. Inama nshingamateka y'u Burundi irateye ivyatsi yivuye inyuma ububisha bw'iterabwoba no guhungabanya amahoro n'umutekano bwibonekeje ku magenekerezo ya 19 na 20 Nyakanga umwaka wa 2021, cyane cyane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, aho abagizi ba nabi bateye ibisasu ntezwa ntoke ku bituro by'imiduga yanguruza abantu, byahitanye abantu babiri, abandi 104 barahakomerekera. Inama nshingamateka iriyamirije ubwo bubisha bugamije kwerekana ishusho mbi y'igihugu cacu mu makungu, na cyane cyane muri kino gihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitavye inama ya bose igira ya 76 y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iriko irabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama nshingamateka y'u Burundi yahojeje imiryango yaburiye ababo muri ubwo bubisha, yongera yipfuriza ugukira neza kandi n'ingoga bakomerekeje muri ibyo bitero. Inama nshingamateka irashimira Leta y'u Burundi ingene yihutiye kuba hafi y'abahuye n'ibyo vyago mu kubaremesha no kugendera abakomeretse, ikongera ikabarihira uburyo bwo kwivuza. Inama nshingamateka y'u Burundi isavye ishimitse inzego zibijejwe kubandanya amatohoza yimbitse kugira ngo abenegihugu bamenye abagize ubwo bubisha. Igasaba kandi ko hanwa hisunzwe amategeko abamaze kumenyekana ko bafise uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi. Inama nshingamateka isaba abenegihugu bose kuguma bafatanye mu nda kandi batekanye, babandanye babumbatira amahoro n'umutekano. Inama nshingamateka y'u Burundi irangije isaba makungu gufata no gushikiriza abategetsi b'u Burundi abo bamaze kumenyekana ko bakoze ibitero by'iterabwoba kugira ngo bashikirizwe ubutungane bwo mu Burundi. Bigiriwe i Bujumbura wa 24 Nyakanga umwaka wa 2021, nyene iteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Murakoze.